uno munsi rya mbere 12 z'ukwezi z'ukwicenda umwaka 2024 ngiye gushimira Imana mushobora byose nyene ubugombe nyene inguvu nyene ubushobozi yavuye hano atwemereye ati jewe burya naho ngiye sinzo bakora ku mutsima. Dushimire Imana mushobora byose amuhe kuvyimviro vyiwe amagara meza kubo bazananye. Dushimire Imana mushobora byose zimva mutima ubwira n'ubwitonzi bagize gute bashike hano. Hariho benshi babifise birara hanze badashobora gushika hano bahita amazina atandukanye mugabo bavyimviye ntibaravye n'aho bagiye. Hariho ni mu rukoko hirwa hanyuzwa abantu bagize tugende byo kuraba aba bana b'abagorewe mwaba muri forijiki nani ibahezagire uye migisha n'amagara meza n'uburobezi bwiza irahinde n'indwara irahinde n'ibishesharabana irahinde byiza. Amen. Hama Mwana mushobora byose yavuze ati uzoba hafi y'imfuvyi se cyangwa abapfakazi nje mu bintu byiza. Nanjye reka nsaba Imana mushobora byose n'umukozi w'Imana gahise none ndagusavye uyu muryango bitaho abanyamfuvyi barerewe hano nzira gusavye ivyo basohoye ubasubize imbere miliyoni. Kaze muryango kaze baryango kaze abantu bitangiye kubabara abana 118 bari mu kigo biteguriye abana 102 kujya ku ishuri batararonka n'amakaye cyangwa ukuntu bazogenda kiretse amakaye mbona aje mu munsi mujanye tukadufise sanfeye ijana turacimvira ukuntu mubibone mujya kubabaza se cyangwa babe hafi buryo bayasigaje kandi haraba ukuntu gasimbana aziga ibihembo ku Mana ko niki dufite twabahemba kuko ibikorwa mukoze ndaje mu barashari bato kiretse umupapa wanje na grand frère bitati twerekeze bana kuzikura ibikorwa mukoze. Hari benshi bafite vyinshi birara hanze n'indi bakabigaburira imbwa ngana niyumviye kugendera kino kigo mvugeni Imana mushobora byose abibahembere murakoze. Mwabonye sawa? Mwiriwe neza? Uyu munsi mwaronse abashitsi benshi? Hariho abashitsi twasanze ngaha babazaniye utunyobwa mwabashimiye none? Hama nkuko mubibona nari nabagendereye ndababwira yuko nzogaruka kubaraba ariko murabona ko no munsi Imana yanteye iteka sinaje ndumwe ndi kumwe n'abagenzi banje. Mwababonye? Mwabakiriye gute? Murakoze cyane. Hama mutama turagushimiye ukuntu watwakiriye. Ubwa mbere turashimiye n'Imana mushobora byose yo yadushoboje kugaruka hano hantu dusanga mumeze neza nako tumeze neza. Bakunzi ba Mijo Talent TV ndabaramukije cyane mwiriwe cyane se mwaramutse bivanye naho muherereye. Kuri mikoro nkuko bisanzwe ni Joseline Irankunda ndio kugira ngo ndabatorokanirize ibiganiro bitandukanye bigende bashika ku mitima. Nkuko bisanzwe rero uno munsi ni ya tarike twari twababwiye yuko tuzogenda mu Kagwema muri ca kigo kirereye mu Impfuvyi kugira ngo tubashire ubufasha twashoboye kuronka. Nanezerewe cyane muri kino gikorwa kuko nashoboye kuronka inshuti abagenzi bimva mutima bifatanije nanje bumvise kano kamo kaciye kunombonesha kure yacu bemera guheba ibyabo umwanya wabo ndetse bamfata n'imodoka zabo kugira ngo baduherekeze. Murazi yuko muri kino kihe mu Burundi ibitoro biragoye kuronka ariko hariho ab'Imana ikoresha kugira ngo bakore igikorwa cabo bemeye gufata baheba ibyabo baheba ibitoro byabo bafata imodoka zabo nziza bashira mu ibarabara kugira ngo
tukore kino gikorwa mu mahoro. Imana ibahezagire cyane. Nkuko bisanzwe rero no munsi turi mu kagwema, turi imbere y'abana, twazanye ubufasha twabatorokanirije. Mutama muratwakira uko mubibona kuko byavuye ku mitima y'abakunzi. Muri kino gikorwa twarakoze groupe, turasaba ubufasha, si kuvuga ngo ni kubganje ndumwe, oya, twarakoze groupe umwe wese atanga icyo afise. Nubwo mubona bingana uko, hariho abadufashije bari mu Burundi, hariho abadufashije bari mu mahanga, hariho n'uwavuze ati jewe nta mahera mfise mugabo ndafise imyambaro 2 y'impuzu, murabona yuko twayizanye, ntibakwiriye mugabo nahaje bari umwana umwe azoyambara, sivyo none. Muri make narahuye n'ibibazo byinshi muri kino gikorwa, kandi kuva mbaho n'ijyambere nkoze igikorwa nk'iki. Iyo ndavyimviriye nashobora guhereza nk'umuntu 1000 kwibarabara canke 500, ariko sinari bwigire nkora igikorwa nk'iki. Mwarabonye ubushize ko nagendereye ngaha nkababwira ati nzokora, Imana irabana nanje ndabikora, mugabo nkitanguza iyi groupe abayirimo turi kumwe ngaha barabizi ibyo nahuye nabyo. Nkitanguza ino groupe narayikoze shiramwe abantu bashika ku 250, naratutswe, narabwiwe nabi, ariko Imana iramfasha tu. Umunsi wa mbere ndayikora naraye ntasinziriye, ndavuga ati none nkubu jewe ndiko ndaziriki ko iki ndiko ndabwirwa nabi nkuko simbuzi ico fungura ndabayeho, ariko Imana imbamwo abagenzi barambwira ati komeza, reka gucika intege ahubwo nubandanye. Narabandanije, bamwe barampa duke duke gushika kuri no munsi mubona Imana iduteye iteka tukaza imbere yanyu kandi tunezerewe. Dukomere Imana yacu amashi, sivyo none? Sinzi rero ndi kumwe n'abagenzi banje, nabo nibaza ko ari ryambere baba bageze muri kano karere. Reka tubahereze ijambo, umwe avuga uko yabibonye canke se uko yavyakiriye, kugira ngo n'uwundi munsi tukoze kino gikorwa tuze tubona abandi bitanga bashobora kudushigikira. Ndabaramukije cyane mwese, Imana ikomeze kuduha umugisha twese. Ego ndashimiye Imana cyane muri kano kanya kuba turi hano muri kino kibanza. Nshimira cyane nabo twagendanye kuba bifatanije natwe mu kuduha imodoka tukabona kugera hano. Imana ibahezagire cyane. Amen. Ego turashimira kandi n'Imana kuba yaradufashije muri rya groupe twatororokanijemwo aya makaye, kuba hari abashoboye kwitanga nubwo atari bose bemeye gukora kino gikorwa, ariko hari abakomeje urugendo turaronka bino bikoresho twashoboye kuzana. Imana ikomeze guhezagira abatanze bose n'abatatanze nabo ibahezagire. Agende turashimye kuba tuje tugasanga murakomeye mumeze neza, navyo tubishimira Imana. Kubw'ivyo rero agakemanyi twaronse naka mukakirana umutima w'urukundo kuko kavuye ku bakunzi. Ego bisigaye dukomere amashi Imana kandi tuyishimire cyane. Ego murakoze. Reka dutangwe dukomeye Imana amashi yuko yatumye byose biba. Hama ubwa mbere mbanze gushimira Imana kubanshikanye muri kino kibanza, ndi kumwe n'abagenzi, abavukanyi ndetse nabo turi kumwe muri kino kibanza. Hama nkuko abandi bagiye barabivuga, byadukoze ku mitima yacu, tubasi niki kintu twofasha abandi kugira ngo nabo bagere aho natwe tugeze. Nukuri Imana ibihebwe icubahiro. Kuko si bose yumvira gukora kino kintu, ho mushabwe ati ndashaka ubufasha bw'ikintu runaka, ndashaka ubufasha kiniki, ndashaka iki niki, akugufasha kugira nabi akagutuka. Ariko twebwe Imana yadushoboje, si uko turabanyabwenge, si uko turabantu baciye ubwenge turabo hejuru, ariko gatoya twaronse, ariko mukakirane urukundo. Hama ndabashimiye cyane gose, rigize kabenge rino, narigeze kuhaza nkiri mutoya, ubu naho ndahaje rigira kabiri narakuze. Urumva ndonke nkuru bugira iki no gutembera kuza kuraba abo tuvukanye. Imana ibahezagire.
yego murakoze cyane. Mutama twagomba tubabaze igihe twaherukira imara tugiye ko mufite ikibazo cy'amazi kugera ubu byo bimeze gute. Uyu munsi twaronse abadufasha muri ubu buryo bwo gutangura umwaka w'ishuri, abadukurikirana aho bari wundi umuntu ashobora kuba yo gufasha ku kibazo cy'amazi. Twashaka wibutse abantu kuva aho tuviriye ino woba wararonse ubufasha kucerekeye amazi. murakoze cyane. Nibaze ko ikibazo cy'amazi na leta y'u Burundi irakizi kuko ntatarakona induru cyo gutuma ngira ndakuremishe ku bitutsi wagiye urajya byo n'utwe bitutsi bisumba ivyo vyiwawe. None mushobora byose yaremeje avuga ati ntibazemera ko uri mu mwemeramana udahuye n'ibigeragezo. Emera rero uhura n'ivyo bigeragezo ugira ati bano bana babeho. Nico watanze ku Mana ati ukure ungane naka witwe naka. N'umunsi ngwaje abana kandi abana bose ngiye ngwaza nsanga ingorane ari infection typhoid. Ejo turusumwe bakuru n'umuserumu ariyo bakuru n'umuserumu kubera kubura amahera ibihumbi 210. Twavuze umwana niba bava yapfuye kubera kubura amahera ibihumbi 49. Babarundi niba bafise twikora ico kibazo rero ikibazo cyose kitunze ku mazi. Murabona ko abana badakubise ko basanze abandi bagiye mu Rusizi, abandi bagiye urugura mu tw'igihugu kurengera amazi. Nabaje kandi nuko mutuzi ko babanyerera Rusizi kabatwara n'indi ngorane bamwe tubatugitse dufite ikibazo cy'amazi. Ibyo amazi ngo gishikire nga amazi meza yo ku 2500 ni byose byo babana. Ibyo ino abana 118 shira ko ababafashe kurondera n'ibindi bamesera mu kibazo. Ubu abana bamaze igihe kirekire mu kurya murakaraba. Ejo hari umwana w'umukobwa uriya yifashe ku matara yemeye kuva ngana igihanga santre kujya kuvoma amazi. Ibyo zibiri z'amazi yo kunywa abana barahinganiye bararira. Wowe yafashwe n'Imana nimburiza amabwire yemereye tw'umusazi ubira ati Imana ejo bumwendera bifuza amazi. Ikibazo nyamukuru bivuze ngana igiki abana baje ku ishuri leo bisimba ku bibazo genda uniforme bafise biba biba ngombwa ko kaga huzu bafise bakamesego n'abazo kamesegwa niki ata amazi. Ico ni kibazo nyamukuru dufise amazi murakoze. Murakoze cyane bakunzi ba Mijo Talent TV. Ndazi yuko hariho abantu bahezagiwe bano bana kugira ngo babe muri kino kigo suko banezerewe suko ari heza cyane ni kubw'ibibazo byabashikiye mu miryango yabo babura abavyeyi. Wowe uno munsi ushobora kuba warakuze mu buzima bwiza ufite papa na mama wishimye, ariko umenye yuko hariho abandi bantu bahangayitse. Hariho abandi bana uno munsi ashobora gukura atazi isura ya papa wiwe canke se iya mama wiwe. Nico gituma rero muri bikeye Imana yaduhezagije dukwiye kwibuka abagowe, dukwiye kwibuka abari mu bibazo bitandukanye kuko ejo urapfa ibyo ufite byose bigasigara. Basi yo hagize na dukeya wafashije ku Mana ndibaza ni wagera mu ijuru Imana izibukiye kuko byiza wakoze. Rero mutama mutubabarire ibyo twashoboye kuronka. Ikibazo cy'amazi ni ikibazo kigoye cyane. Byari gukunda tukaza twikoreye amabido y'amazi ariko byabaye ngombwa ko turonka ko tuzana ibikoresho by'ishuri kuko ndazi neza nubwo mukeneye amazi n'ibikoresho nabyo birakenewe. Muri video twakoze ubushize umwana w'umuhungu yarambiye ati nta kaye nimwe dufite, nico gituma ubona uyu munsi twashimye kugira gute kuzana amakaye. Ntari bubakwire abantu babafasha bariho tuzogenda tuzana duke duke. Uyu munsi twege turaje ejo hazoza abandi canke se hirya ejo haraje abandi buke buke urugendo rwanyu ruzoshika. Sibyo none gabana mutama no gusaba yuko utocika intege. Kurera abana n'ibintu bigoye cyane ariko no gusaba yuko ntiwocika intege kuko aba bose ufashe ukomoka ukabata amarira yabo yoguma mu matwi yawe. Nico gituma nubwo ubona biruhije Imana niyo yagutumye utangura iki gikorwa utegeza kugira gute ukibandanya gushika igihe Imana izo gutabarira ikaguhereza ubufasha bukwiye ku buryo utazigera usimba umutima ukuntu abo bana babayeho.
muri make rero twari twabagendereye Mijo Talent TV niyo yagarutse kubasura mwari mwabonye yuko naje ngaha ndumwe ariko nongeye gusubiramo kuno munsi naronse inshuti twagize gute kumenga murashavuye ntago mwanetereje no kutubona mbe mutama Aisha ari heko ntamubona Aisha ni gute meze neza yambo bari bakubikiye akaji uyu munsi turatahana turajyana mutama nagomba ndakubaze hariho abantu banyandikiye barambaza ati mbega ngaha bishitse nk'umuntu akaza kugusaba umwana umumuhe aje kumurera birashoboka? murakoze birashoboka mugabo ni procedure tusaba tujyana n'abandi kuko sindumwe dufise abamama yabafasha kurondera n'ibindi bamuseri tuza kumenya n'umuntu agiye n'umurozi na komune kabine na polisi turagira icyo tubimenyesheje natwe tuba turuhutse bigatsinda ndumva nduhutse hanyuma hari ijambo ribi uvuze uti tujanye duke iryo jambo niryo risubire kandi niryo risubire ujya harahanze cyane aranze nta munsi uzobironkeje byinshi hariho ababifise ibi n'amaremorke yabyo mugabo aremera bikaribwa n'imbere ibi ni byinshi ujyanye bavuga ngo rero abandi bajyanye n'abandi bazozana kuzana ngaho ni guhezagire si byo uwo ari we wese niyo mpamvu nakubwiye emera utukwe n'ubundi bandanye wemera utukwe mugabo n'abana b'u Burundi babaye bakuru wowe nturongere uzo gusubirira muri iki kinyamakuru cyawe avuye ngaho muri iki kigo kigayitse murakoze bakunzi ba Mijo Talent TV mwariko muradukurikirana ndabashimiye cyane ubugira kandi abantu bitanze bagafata umwanya bakaduherekeza murababona bameze neza barashajije nukuri ndabashimiye bivuye ku mutima n'undi munsi niba batera kamo nkaka abandi bantu ntazi muze mubikore ndabibasabye nongeye gushimira cyane abantu bitanze muri groupe twakoze yo gufasha izi impfuvyi zirerewe mu kigo cyo mu Kagwema ndazi hariho benshi babibonye bavyirengagije ariko ndashimiye bivuye ku mutima umuntu wese Imana yakoze ko akagira icyo atanze kandi nongeye gushimira ubugira kandi nabirotiye muri groupe bakikuramwo batabuze icyo batanga nongeye gushimira ubugira kandi n'abaciye inbox bakambira ibyo bashaka nabo twahuriye mu nzira bakambira ibyo bashaka mwese ndabashimiye kuko mu buzima umuntu akora icyo ashaka n'uburenganzira bwa buri muntu wese mugabo gufasha ni byiza uze wibuke gufasha kumbure ni wapfa baze bagira ibyo bakwibukira ko byo baziza cyane ndabashimiye mwege mwese mwariko muradukurikirana mwabana ndabashimiye cyane namwe twagendanye ndabashimiye nawe mutama ndagushimiye mugire umugisha